Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ugateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho abanyagihugu batari bake ndetse n'abanyepolitike batandukanye babona ko inyifato ya Reveriyano Ndikuriyo igaragaza ko hari ikintu gihambaye yoba ariko arategura, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye natagira ibyo ahindura ashobora kuzisanga igihugu bamaze kukimupapura, kuko ibintu Reveriyano Ndikuriyo ariko arakora biragaragara neza ko hari ikintu gihambaye ariko arategura, ariko akagitegura mu ruyeri rukomeye cane, ariko abirabira hafi bakabona ko Reveriyano Ndikuriyo kubera ukuntu yagumye kugaragaza ko adashima kandi adakunda umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, yaba ariko arategura umugambi ugayitse ko wamutembagaza ku butegetsi, kuko ariko arakora ibikorwa bitandukanye kandi biteye ubwoba, aho abanyagihugu batari bake bari kwibaza ibi bintu aho biza guherera. Byose twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu ido n'ido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone canke subscribe aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ya myambaro y'igisirikare kitazwi y'imbonerakure ngaho aho izanana mu bucagucagu bw'ejo haheze ku igenekerezo rya 22 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, abanyagihugu ba zone Rukeco muri komine Busiga bazinduwe n'amafirimbi, ingoma, urwamo, aho imbonerakure zabategeka kubyuka bakaja kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Isaha 11:20 uwo bamwe bita nyiriteka abandi batagitinya kwita nyiricubahiro Reveriyano Ndikuriyo yari abagezemwo. Ipantaro ishaka gusa n'igisirikare, umupira ushusha n'imipira y'imbeho y'abasirikare mu kibanza kirimwo umwijima butaraca neza, nuko arashika araramutsa hanyuma aravuga ijambo ryiwe, arakankama yongera aratwenza. Ibyo yigisha byo bisanzwe bizwi. Igihugu kirarwanirwa, babandi ntaho baroye, gukuramwo abakeba, gupangurura abipanze. Ngizo za nyambaro aho ziva, kwifata nk'igihugu kiri mu ngwano, guhura mu majoro nk'abagaba ibitero, kuvuga amajambo akarishe yibutsa imibabaro y'akahise, imvugo yerekana ko ataco utinya kandi atawugukanga, kwambara imyambaro y'igisoda, gukikuzwa n'urwaruka rutera igitsure abanyagihugu. Ni bimwe mu byo abanyepolitike bateye ubwoba bagiye barakoresha mw'isi kugira bafate ubutegetsi. Abanyagihugu basigara barahanahana uwo muntu aboneka nk'uwusumba bose. Bamwe bakamwumva nka Mesiya bazika ko urukiza, abandi bagatekerwa n'ubwoba maze bakamutora kugira ntibamwiteranye ko, kuko babona ko ahambaye. Arizo nyifato ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo ariko aragaragaza muri no misi. Nimba Perezida Evariste Ndayishimiye n'abo bari kumwe bibaza ko ibi bintu Ndikuriyo ariko arakora bisanzwe, rwose bariko barihenda cane, kuko Ndikuriyo ariko arategura ibintu bihambaye cane kandi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cane ku mukuru w'igihugu, kuko imyitwarire afise iragaragaza neza ko ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari umunsi Perezida Evariste Ndayishimiye azatangara nadahagarika bino bintu. Ico bibyara mu nyuma si kizima, kuko arashobora gusanga rwose byamucanze. Abazo kamwe gusa, amategeko yo mu Burundi yoba akivuga igihe amanama y'imigambwe atangurira n'igihe aherera? Bimwe byo gupfunga abaseneri ngo barengeje amasaha bizobandanya? Murantunge, nibagiye ko seneri itakirekuriwe gukorera amanama
keretse babandi gusa nyine bashigikiwe na Maritini Niteretse arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Tubibutse ko ibi bintu Reveriyano yakoze aheruka kubikora mu minsi ishize aho yakoranya abanyagihugu isaha 11 z'ubuca umunsi umwe Ndayishimiye azikangura bamupapuye igihugu. Hari inkuru itangaje y'ingene Reveriyani ariko arigenza muri no minsi. Reveriyano Ndikuriyo yakoranije abanyagihugu ba zone Ruhororo muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi isaha 11:30 z'ubuca. Nakataraboneka niyumviriye nk'abanyagihugu usanga bava kure y'ahabera ikoraniro igihe babyukira, igihe baviriye muhira umwanya bamaze bamurindiriye imbere y'uko ashika. Ndazi ko abarundi mu mitumba basanzwe bazinduka cane baja kurima, ariko icigwa hano ni ikindi. Bisigura ko Ndikuriyo ariwe ari ku kivi kandi ko ashoboye gukoresha abanyagihugu ibyo ashatse. Niwe kandi ariko ariyegereza abanyagihugu mu ngendo ariko arakora mu mazone yose y'igihugu. Ubu Reveriyano niwe babyina nk'umurongozi mwiza, afise amahera atanga yubaka ibibuga byitirirwa Nkurunziza nk'uri mw'iragi ryiwe. Yerekana ko ataco atinya mu gukoresha imvugo ikarishe ihamagarira gukuramwo abakeba. Afata iya mbere mu nyigisho zibutsa injyane z'amoko, akaboneka nk'uwagwaniye ubwoko bwiwe. Agabisha umwanya wose ko babandi ataho baroye, akaboneka ko ariwe agavye kurwanya abansi kandi ko atagira ikinya co kwica. Na Hussein Rajabu yarinda ntiyigeze aririmbwa Nkurunziza akiriho. Naciye ubwenge hatwara Perezida Bagaza. Mu gihe ciwe sinigeze numva abarundi baririmba Emile Mworoha yatwara umugambwe Aprona wari ku butegetsi ico gihe. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya sinigeze numva abanyagihugu babyina Libere Bararunyeretse, Nicolas Mayugi canke Lucky Rukingama bakurakuramwe kurongora Aprona. Ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya sinigeze numva abanyagihugu babyina Yohani Minani yatwara Frodebo. Ku ntwaro ya Perezida Ndayizeye sinigeze numva abanyagihugu babyina Yohani Minani yatwara Frodebo. Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza sinigeze numva abanyagihugu babyina Hussein Rajabu, Germain Ngendakumana canke Pascal Nyabenda batwara CNDD-FDD. Waririmbwe mu mwaka wa nyuma wa Nkurunziza yabaye Evariste Ndayishimiye kuko yari yamaze kuba uzosubirira Nkurunziza. Wibaza ko agatorwa akoranije abanyagihugu isaha 11 z'ubuca hoca hakurikira iki? Ku munsi w'ejo hari inkuru nayo twari twabashikirije imbonerakure ziriko ziragaragara mu nyambaro y'igisoda ndetse zifise ibikoresho bitandukanye by'igisoda aho byariko biratera abanyagihugu batari bake, ariko abakurikirana inomboneshakure yacu ni benshi kandi irakurikirwa n'abategetsi bahambaye cane mu gihugu c'u Burundi, kuko hari amakuru ariko aradushikira turuka mu ntara ya Ngozi avuga ko za mbonerakure zamazwe kwamburwa ya myenda y'igisoda ndetse n'ibikoresho by'igisoda zahorana. Hari uri Ngozi yemeza ko uyu munsi utwara iperereza mu ntara yatse zimpuzu zino mbonerakure. Yanditse ati: "Ndabaramukije, njewe ndi umwe mu isinzi ry'abarundi babakurikirana mu gihugu c'u Burundi. Burya amakuru muvuga abatwara bo hejuru barayakurikirana. Ubu tuvugana za mpuzu zose z'igisoda b'abahungu bari bambaye bamwe b'Ingozi, ubu tuvugana uwurongoye iperereza mu ntara ya Ngozi yamaze kuzibaga. Jewe nyine namwiboneye n'amaso yanje. Hari isaha 8 ariko arazizingira aho hepfo yo kw'isoko kuri sitasiyo yo kwa Karufani. Gusa ashobora kuba yabatumwe ko bazimuzanire ku neza atangufu yiriwe akoresha. Nukuri ntimucike intege, biragaragara ko amakuru yanyu abakuru bayakorerako kandi imboneshakure yanyu bayikurikira ari benshi. Abari Ngozi mwadufasha kumenya neza ko iyi nkuru yagenze uko nyine bariko barabitubwira." Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno munsi imyaka 2 izaba irumanye neza Christophe Niyonzima anyurujwe n'iperereza rya gisirikare. Christophe Niyonzima yari umushoferi wa voiture Toyota Probox yunguruza abantu n'ibintu hagati ya Kirundo na Ngozi.
inyuma y'umutaga wo kuwa 23 ukwezi k'umunani 2021 Christophe Niyonzima yahagaritswe n'abasirikare ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga akurwa mu modoka yiwe yinjizwa kaminote double cabine yera y'ibiyo bitabona yo mu bwoko bwa Toyota Hilux. Kuva ubwo nta kayambo. Imodoka yiwe yahawe uwundi mushoferi nayo nyine ntawuzi irengero ryayo. Amatohoza ndondeza yerekana ko abakoze ayo marorerwa boba bari barongowe na Liyetona Koloneli Libere Niyonkuru yari icegera c'umukuru w'iperereza ry'igisoda afatanije na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Baradokondo. Kuwa gatatu uza tuzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe bakaburwa irengero ryabo. Christophe Niyonzima ari muri abo ngabo kandi n'abandi benshi bariko baranyuruzwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikarangira baburiwe irengero. Banywanyi bacu ni ngaha tuje dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.